nanone banywanyi bacu umwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane adushikiye avuye mu gisagara ca Bujumbura kumbonera kure zihejeje gukora ibara. Inyuma yuko zihawe ibigwanisho ndetse zigategekwa yuko zitegerezwa kumenya uwo wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, kuri ubu biraboneka yuko ivy'imbonera kure vyatanguye gukomera. Harabaye ibara rikomeye muri Bujumbura, turaza kuvyumviriza muri aya makuru ndetse turaza no kuraba bamwe mu bahagaritswe kubwo imvo zo kwagirizwa yuko boba bariko barakorana n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Amakuru yose nagutohoreje mu buryo bw'idonido nkaza kuyakubwira ingingo imwe imwe. Kabanyaguhaye mwo kaze wowe utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, katwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose wowe uherereye hirya nino ku mugabane wa Afrika, ndaguhaye kaze. Aya makuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa cane kumbonera kure ndetse n'ayandi makuru yose twabatunganirije duhejeje kuyumviriza ndaza ngushitsa ko n'ayandi makuru. Hari ku munsi wa gatandatu nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho abanyagihugu bariko bararaba umupira mu mbonesha kure baje babona igitero c'imbonera kure kibashwaye, nk'uko amakuru dukura kuri uyo mutumba abimenyesha ngo zaciye zibararamwo nk'uko uyu munyagihugu abandanya bivuga. Hari ku wa gatandatu ariko barabera umupira kuri televiziyo bagiye abona umugwi urongoye n'umukuru w'umutumba wa Murehe Kaburu Jean Bosco azananye n'umugwi mbonera kure utwaje ibihiri n'umukanga n'ububezi tera kuri iyo sare bariko bararoreramwo maze ugenda ko baje basohoka biruka bamwe barakubitwa abandi baratemagurwa. Abashoboye kumenyekana muri izo mbonera kure n'uzwi ku izina rya Ntaho hamwe n'uwitwa Metode batazira amatoto. Abantu babiri bagizwe n'umwana n'umukenyezi nibo basinzikariye muri ubwo bubisha. Abo banyagihugu bahohotewe barituye umukuru wa zone ariko ngo ntaco yabafashije kiretse gusaba umukuru w'umutumba yari mu bagavye igitero gusaba imbabazi. Ntibanyuzwe, abo bahohotewe bahise kuja kwitwara ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Nabo bigenze uko bashobora baraja kwitwara mu Ruyigi kwa procureur barabaterateranya babarongera gusubira ku ikomine ngo basinje inzego. Rero bababwiye ko bazorenguka kuburana inyabitsinda ku ikomine kuwa gatanu. Abo banyagihugu bo ku mutumba wa Murehe basaba ko uwo mukuru w'umutumba yofatwa agahanwa. Mustanere wa komine Nyabitsinda Anastasie Ahishakiye arahakana ko atamuntu numwe yakomerekeye muri iyo nzu irabirwamo imipira canke ngo ahohoterwe, akanamenyesha ko abo baje kugaza bahurukiye mu nyabune ijejwe umutekano kubera amasaha yari yarenze. Ako kagwi kagisibije aho ku mutumba Nyamaboko kagizwe n'imbonera kure zine. Abanyagihugu baho bavuga ko urwo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rusigaye rwigenza kubo badasangiye ivyumviro, aho mbere hari n'abahava basinzikarizwa ubuzima. Uno munyagihugu arigana amwe mu mabi akorwa n'izo mbonera kure. Uyo mugwi w'izo mbonera kure ugizwe n'uwitwa Ndikumana Egide batazira Ruheni, n'uyu Hakizimana Jean Baptiste batazira Mushomeri, n'uyu Manase n'uwundi yitwa Rihevye batazira Ndamama. Ibiterasoni bakora ku mutumba wa Nyamaboko nko kubona umushinga nawe w'ivyaha gishikindwi bamufata bakamukubagura. Aho rero ni byinshi bagenda barakora, hano bakuye iginyo, amatelefoni bayambura abantu ku mugaragaro bitwaza ngo nimbonera kure, barasumbije n'ingufu abategetsi bageze no kuryo kwihanira. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyamaboko bavuga ko bababazwa no kudahana vyiraye kuri uwo mutumba, bagasaba abajejwe intwaro hamwe n'ubutungane gukurikirana uwo wese yagiriwe n'icaha bataravye nkunzi. Birababaje aho mu misi ibiri itarenga akaguti mbonera kure gafata abantu bashika babiri barakubita bakavundira mu bitaro, bakaca bafata umwe bakamutwara mu gasho abandi bacidegenze. Twebwe ico dusaba nk'abanyagihugu mu Nyamaboko ababarongoye mu mugambwe mubahanura, kuko bamaze kubona ko utari mu mugambwe umwe nka CNDD-FDD baragutoteza bakwambura ku mugaragaro. Nanone kandi mu yandi makuru ariko aravugwa cane atushikiye kano kanya na makuru avuye muri komine Mbuye. Ifatwa ry'umwigishwa Justin Butoyi rikaba ryateye amakenga abamuzi.
inkuru idushikiye kano kanya irerekana neza yuko kuri uno wa gatandatu urugo rw'umwigisha Justin Butoyi ruri ku mutumba wa Teka muri komine Mbuye rukaba rwazindutse rukikijwe n'abapolisi. Ese imvo zatumye runo rugo rwiwe ruzengurukwa n'abapolisi zoba ari izihe? Yose ndayagushitsa ku nkuko twayatohoje. Co menya nuko mu gitondo abapolisi baciye bajana Justin Butoyi kumufungira mu gasho ahitwa mu Kivoga ca komine Mbuye intara ya Muramvya. Amakuru yo kwizera adushikiye kano kanya arerekana neza yuko igihagarikwa rya Justin Butoyi ryateye amakenga abagenzi biwe mu gihe hari haciye iminsi aguma aburirwa ko ashobora gufatwa umwanya wari wo wose, ariko wewe ngo akabona yuko ataco yiyagiriza. Amakuru kandi twakoreye amatoza dushikiye kano kanya arerekana neza yuko Justin Butoyi afashwe kandi haciye iminsi mikeya inyuma y'umubanyi wiwe witwa Remy Niyonsaba. Amakuru agatwereka neza yuko nyene nawe yari umwigisha muri Giheta ca Gitega. Yaheruka kandi kunyuruzwa havuye ku kazi, mu nyuma bakamusanga rero mu gasho kiperereza i Bujumbura nkuko twagiye tubikora ko amatohoza. Bivugwa ko kandi igihe Remy Niyonsaba afashwe, abakozi biperereza rero bakoresheje telefone ya Remy bakandika canke se babandikira Justin Butoyi mu nzira yo kumuta mu mutego canke se no kumutega umutego kugira nawe ace afatwa. No kumenyesha yuko Justin Butoyi avuka ku mutumba wa Ngara muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Akaba yubatse rero, akaba ari n'umuvyeyi w'abana batatu, asanzwe yigisha kuri Ekofo Bwiza iri ku mutumba wa Kigina muri komine Mbuye. Abagenzi ba Justin Butoyi babona ko yahagaritswe ku mwikeko n'akadenderezo bakifuza ko yorekugwa. Ndakwibutse yuko Pierre Buyoya kuri ubu ariko ararondegwa cane, inyuma yaho nyene aciriwe umunyororo wo guherayo. Ese Pierre Buyoya azofatwa azanwe mu gihugu c'u Burundi canke se hazokogwa iki? Murazi neza yuko rero hari byinshi byagiye bikunda kuvugwa yuko Pierre Buyoya ngo yoba azirana cane n'abategetsi b'u Burundi, ndetse ngo yagize uruhara rukomeye cane mu kugandagura Perezida Melchior Ndadaye. Nyuma yuko rero aciriwe umunyororo wo guherayo, benshi bagiye biyumvira ukungene Pierre Buyoya yozafatwa akazanwa mu gihugu c'u Burundi, ariko gushikana n'ubu haracyarimwo amahinyu ndetse no kutavuga rumwe kwifatwa rya Pierre Buyoya. Ese itangazo aheje gusohora ririmwo iki? Nimba utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe gufyonda ko, uramanuka munsi iyi video urabanditse sabone maze ufyonde ko. Pierre Buyoya arazwi cane ndetse ariko aravugwa cane muri iyi misi. Twarabashikirije n'amakuru yuko yagiye arondegwa kenshi cane, ndetse ngo hari nubwo bamwe mu bategetsi b'u Burundi bashizeho abari mu nzego z'iperereza kugira barondere Pierre Buyoya agandagugwe, ariko Pierre Buyoya vyose yakabitahura, ndetse hagiye akunda kuvugwa yuko ngo yasimvye urupfu inshuro zitari inceya. Kuri ubu ngubu rero Pierre Buyoya aheje kumenyesha ikintu gikomeye cane, ndetse n'ivyo ashikirije nkuko tubibona muri kano kanya. Reka tubanze turabire hamwe ivyo yashikirije mbere yuko turaba ibiganiro yoba ariko aragirana n'abandi ba generali bakomeye cane bahunze igihugu c'u Burundi kubw'imvo za politike. Turabe nico ivyo biganiro bigendereye canke se vyoba bigamije nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dukuye kuri Twitter ya Pierre Buyoya, uyu yahoze arongoye igihugu c'u Burundi kandi akaba nagirizwa kuba yarishe Melchior Ndadaye ariwe Petero nyene Buyoya, akaba avuga ko kuza mu Burundi kuburana ngo bigoye cane muri iki gihe aravye ibiba mu Burundi. Izi rero ngo zoba ari zo mvo zikomeye cane zaba zaratumye Pierre Buyoya amenyesha yuko ngo yoba agiye kwitura sentare zindi, ndetse ngo vyanakunda akitura sentare mpuzamakungu kugira zimufashe kugira ugo rubanza yaciriwe adahariwe n'abandi bagirizwa kwica Pierre Buyoya ugo rubanza rufutwe. Amakuru
makuru arerekana neza yuko Pierre Buyoya kuri ubu ngubu ivyo ashikirije abivuze inyuma y'aho leta y'Igitega iciriye urubanza uwo Buyoya nyene Petero ko ari mu bagandaguye perezida Melchior Ndadaye ahejeje gutsinda amatora, akaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Pierre Buyoya rero akaba ataritavye kugira canke se akaba atatevye kugira ico avuze kuri urwo rubanza nyene mu kuvuga ko rwaciwe hisunzwe gusa imvo za politike nk'uko twabishikirije mu makuru yacu yahera canke se twabashikijeho. Abajijwe rero n'abamenyesha makuru nimba koko azokwitaba ubutungane bw'u Burundi akava iyari mu bikorwa vy'ubumwe bwa Afurika, yishuye ko bitashoboka cane. Mu majambo yiwe yagize ati turavye uko ivyo kungene turavye ivyo mu Burundi vyifashe mu bijanye n'umutekano hamwe n'ubutungane, jewe kuja mu gihugu c'u Burundi kuburana bisa no kwiyahura. Ivyo vyavuzwe na Petero Buyoya. Ibi biragaragaza amakenga akomeye cane ndetse no ko afise amakuru yuko ashobora kugandagurwa igihe ico arico cose, ndetse nk'uko bagiye barabigerageza. Vyose rero Pierre Buyoya akaba abizi ndetse afise amakuru yose y'ukungene yagiye ararondegwa kugira agandagurwe nyene nawe canke se ngo atabwe mu mvuto mu buryo budasobanutse. Kuri ubu ngubu rero yamenyesheje neza yuko adashobora kuza mu gihugu c'u Burundi ngo kuko koba ari nko kwiyahura, ngarazi ubugome ndetse n'intumbero y'abasendete FDD ko hatayindi atari kumugirira nabi nyene nawe nkuko bamwe bobo babisigura. Buyoya yavuze gutyo bikaba rero biboneka ko afise ubwoba cane bwo kuza mu Burundi kubera ko abona ko ashobora guca yicwa ubwo nyene nk'uko vyagiye birashikirizwa muri rusangi. Amakuru yihuta cane kandi ariko aravugwa mbere yuko tuyarabira hamwe, nkaba nakumenyesha yuko Pierre Buyoya kuri ubu ngubu ari mu coba gikomeye ndetse ngo yoba yatanguye kwinyegeza ngo kuko igihe cose ashobora gufatwa yagirirwa nabi n'abariko baramurondera cane cane abari mu iperereza ry'u Burundi.